Haraheze igihe kitari gito abenegihugu bo muri quartier Uwinterekwa baba ku nkengera z'uruzi Cadi babangamiwe n'ikimanga kinini kiri kuri urwo ruzi. Abo benegihugu basigura ko ico kimanga giteye ikibazo muri ako gace. Iki kimanga catanguye umugaga haca haranyika ibarabara ryose urabona ngaha ryaraheze. Aha kuri iri barabara ryadufasha gose kuko iri barabara riragenda rikaguma rigenda mpaka kwa Busigo rikagenda ni Bugarama rigashika. Mugabo kubera ibidandazwa bitakiza ino twere tubi no ruguru usanga bizimvye ugaca usanga turiko turashaka gupfa n'inzara. Byarononye ibintu byinshi urabona nk'ubunye abantu nta kuntu bakirengana nk'imodokari ntizikirengana waharengana abantu bari ku maguru n'amamoto yonyene nayo nyene urabona ko hagire hamanguke umunsi imvura yaguye hose hazoba hagiye n'izindi zose zizogenda. Kicuzi cari kirakunda kubomoka intuze imanga zikabomoka nkaranya hari ahantu henshi hakenye gwabomotse n'imihana bamwe barimutse baragenda ivyo vyose n'ivyatumye bitera intuze uruhagarara mu bantu. Urabona abanyeshuri niho baca abakozi niho baca hari imodoka z'abantu haruguru ndi zihaca abanyeshuri nabo urabona iyo babanza guca hariya. Basaba leta ko yobibuka ikabasanurira ico kimanga kugira ngo bakingirwe. Aha barazanye barateraho ibiti mugabo ivyo byose nta na kimwe byakoze. Aha turagerageza ngo ducenge imiserege mugabo ntibikunda kubera iki kubera haramanyutse gose kugira nivyo mwibonera. Leta twoyisaba yuko yozika dukorera kuko iri ni barabara rikuru ryo Uwinterekwa. Natwe leta ikadushigikira kuko murabona turahatemba aha twese tuzoshikirwa hamaze kugenda uku. Tubibutse ko mwijoro ryo 20 ushira uwa 2021 Kigarama umwaka wa 2019 imyuzura yatewe n'ubwo ruzi Cadi ifatanije n'uruzi Nyabagere yahitanye abantu 14 ikomeretsa 13 muri rusangi imiryango igera ku majana 219 akaba ariyo yakozweko nkuko tubisanga mu nkuru y'ikinyamakuru Yaga yanditswe kuwa 24 Nyakanga umwaka wa 2021.